Tunamukize mwese bakunzi b'impinduka, bakunzi ba Simbizi, the original reporter aguha amakuru nyayo ku mwanya nyawo 24 hours online. Ngabanda gusaba utarakanda subscribe, cyonda wari subscribe ni kuri YouTube ni 36 Street Movie Official ni izina rigoye. Niyo mpamvu kibonero news ntutakaza umwanya wawe, cyonda gusa subscribe na kuri ugakengeri. Tayari ibintu byose bizoba birangiye komsa news zigusanga inbox uzozubona gusa ama notification rahizigiye kitari gito nova kitari gito kuko hari tariki 24 z'ukwezi kwa gatandatu hari kwa Mungu aho abantu benshi baba bari mu mapu zitandukanye, aho bamwe baba bari muri sport, ababagiye muri tizi bari ko bararuhurira umubiri, mu gihe hari abandi baba bari ko barihutira kugenda kugaburira impwemu zabo, aho sahandi baba bagomba kugenda. Ibuke igihugu cyacu cemera amadini yose, kiremerera amadini yose kabisa, ni igihugu cyiza cemera amadini yose, aho hari bihaye program yagutse yuko baza barahura kwa Mungu. Nkuko mubizi hari abantu bakunda kuba ku mwanya, ariyo mpamvu yo hageze umwanya wo guhura n'abagenzi, umwanya wo guhura n'abandi ngo mwe murasangira ijambo ry'Imana, harabihuta banyaruke gushika kirikare, maybe bafata ibibanza by'imbere ko sometimes usanga hari andi church usanga batagira n'ama haut-parleur, usanga pastor avuga sana gushika sometimes imitsika meranyi randa kubera usanga ata speaker mugabo. Hari n'abandi babihuta gusa kugira bashike kare babe baranina hazimana ruanje ya donation, aho usanga bamwe ari n'abaririmbyi sometimes baba bashaka gushika kare, maybe mu repetition cyane babe baringiza muri mood yo kwakira ijambo ry'Imana, kuko hajya indirimbo muri church ziratuma umutwe na ame yuguruka, gutyo ijambo ry'Imana rikaza hamaze kuba Holy Spirit yamaze kukuzamwe nyene ku buryo uca wakira ijambo ryiza. Rero abamwe muri abo nibo bari kuri map yo kunyaruka kuri church hari tariki 24 z'ukwezi kwa gatandatu, aho imodoka yari batwaye nyene kuri zo map nyene zo kunyaruka yashoboye kugonga amatrottoir nayo ni za staff. Murabona za staff zimwe ziba ziri just iruhande yibarabara, za staff ziba ziri iruhande yibarabara, aho imodoka yaciye imera nk'iraba imbere, gutyo haremwe mushiki wacu arayizigiye kitari gito mubona ama pictures ni mafoto even n'ama video yabariko baravuga ati mushiki wacu yitwa YOUSLA, ni mushiki wacu, umurundi kazi wacu, ni mushikanje ni mushikawe. Tuko amaze kugira iyo mpanuka haciye habi nk'ikintu cyo guhamagaza ambulance munyarukane kwa muganga. Ageze kwa muganga doctor ababingwa nkusanga bambaye amantuze nyama vyera, n'abadocteri bamwe bizi ibintu byo kuvura abantu, sometimes amagufa yo byose bararaba bakihweza amascanner, basanga rero umudada yashoboye kuvunika ico bita agize ikibazo kuri colonne vertebrale, kuvuga igiti cy'umugongo. Abatahazi ni no side ngaha gutya ku mugongo ngaha inyuma, aho operation doctor yamubwiye ati operation ngaha ntiyo kunda idolare 10,000 zitegeza kuhakoroka, but murazi namwe cyane twibereye mu zindi map, aho usanga urumva ibintu mwene ibyo ibintu bigushikiye giturumbuka, usanga atani nizo gahunda ubufise programme y'ibingorongoro bingana uko kose. Abantu b'umutima baca baraseruka ati ntako izi noti ari umuryango wogira, iki ni kintu gishobora gushikira jewe, gishobora gushikira wewe, ati izi noti reka turabe ingene zova ku mutima w'urukundo. Mu mateka twashoboye kuronka yuno mudada YOUSLA, umuntu arumva amateka, umuntu ababanye neza n'abantu, umuntu aba yitwararika Imana. So ncavuga uti nanje Imana yarampaye no mpano yo kuvuga ati kuba no fata microphone, maybe fashe phone, kuko no microphone na camera, vuga ati reka shoboye nanje kugira ico mvuze, maybe hari abantu bashobora kunyumva. Harayizi gitari gito
ndi mwino monde entertainment music industry. No, music no vukati music industry ko nta industry ya music hari. So amakava twamatwa yabonye akora agira circulation, ugasanga artist afise igikogwa, afise album launch, afise hit song yakoze, indirimbo imeze neza. Mwe ugasanga dufise wa mutima wa hypocrisy, dukora share, ugasanga nakoze share y'indirimbo mugabo ntayo nigeze numviriza kugira gusa ndabikoze nkoresheje hypocrisy. Hypocrisy bayita gute hypocrisy mu Kirundi? Uburyarya. Ikintu ugasanga ibintu nagikoranye uburyarya, sinagikoze ngo ni kubera ngo nashaka kugikora, ndagikoze kugira gusa iyo ikintu gikoranye umutima. Jewe nejo mundi ukazondoyinkira link ikintu nasanze ari cya fake, uzosanga muri comment haba kuri YouTube haba kuri Facebook, nzoshirako comment, ngira comment y'ikintu nabanje kuraba. Ni nk'umuntu ushobora kumuronkira link ya news akirukira gukomanta asomye title. Ibyo bintu rero nituje tubizana no muri live. Ndamaze igihe kitari gito mbona hasirikira amapicha ati terera mushiki wacu, terera na mapicha gusa ariko arasirikira. Ucumengo kuba mushiki wacu ajyamye hajya muri hospital militaire, umengo niyo actuality tuba dufise, yuko dufise mushiki wacu ajyamye hajya kuri ntuzenya. Ugasanga wewe wirukiye gufata even ugafata n'inguvu agenda gufata video, ugafata picha. Hameze igihe kitari gito nkoma mbona abantu bapublia YOUSLA hama nta kintu cyonjohera nko kubona umuntu apublie avuga ati even ushobora kuba ufise uko amafaranga pe importe uko amafaranga bangana kose. Turabarundi benshi, hari abarundi ba mu Burundi, hari abarundi baba hanze, hakenewe idolare 10,000. Idolare 10,000 amafaranga menshi ku barundi bafise umutima. Turavye abarundi baba mu Burundi bafise umutima w'urukundo, idolare 10,000 amafaranga menshi. For example, before yuko mfatino video murabona nahereye hajya down kuko uko biri kose baratanze ama numbers, hari amanim batanze ama contact batanze nkuko mubibona kuri ino ntuze ino kuri no ecran. Murabona yuko ari ama contact, hariho bank, hariho office ama dollar, office ama account ya madala. Murabona hariho numero ya ntuze bashize ko yuyu yitwa kari kuri ubu Natasha muri CRDB bank, ukari kuri ubu Natasha. Hariho uyu yitwa Irakoze Ali ni Kazoza finance. Hariho n'uyu yitwa Masengwani ni namba ya Ecocash nkuko mubibona ngaho down, ni numero ya CRDB bank 0252 80 36 17 600. Oni muri CRDB bank. Muri Kazoza finance 15 061 na Ecocash 79 215 850. Ayo n'amanumi bashoboye gutanga. Na kintu cyonjohera ugize picha ugacuvuga uti nimiburi Jonathan ndashobora kuba natanzaya nanje mvuye gufasha, even out of igitigiri mukavuga uti nanje ku mutima hariho quelque chose nashoboye kuba nashize kuri no account. Gutyo urashobora gusanga ubikoze uko biratumye nundi muntu nawe agira ujya mutima wo kwimva yuko nawe bafise igihumbi uko biri peu importe. Sivyo shaka kuvuga uti iki ni igihumbi ntanze ndagishize kuri Ecocash, ndagishize kuri muri bank, ko muri bank twaragora baratoragora ku ifaranga rimwe. Ugize chance yo koronka ikije kingorongo cy'ifaranga rimwe ni noti muri bank baracakira. So ukavuga uti jewe naka, for example jewe niviriye hajepfo naho kuri kotebu kuri kotebu hajya juste nk'ikirengana hajya araho umuntu afise akagisheka yako cash afise na money yako cash ko nabonye batanze nambe ari cash ndahasize utunoti dukyoko tuba turi kose. For example je nshobora kuba ntanze 20,000 right now, sivyo? Ndi umwe ntanze 20,000, sivyo? Turi 10 abari 200,000, turi abantu 100 ni miliyoni 2. Dushoboye gukwira abantu 1,000. Mushiki wacu bwo nyene twoza tubona post kumwe ba publier ati mushiki wacu nukunuka gwariye ngaha, koza tubona ubwo nyene naho twobikora ubunyene right now. Think and act.
sibyo ubu nyene tubikoze ubu nyene uri ko yaraba ino video ugacuvuga uti nubundi igihumbi idimil ivemil uko abangana kose ni note nshobora kuja nko mu kabari par exemple ko ari abantu benshi usanga bakunda gupowesha ukavuga uti ndafise idimil 10000 turabana igihumbi ça fait 10 millions c'est quelque chose washobora gusanga wa mwanya umara umuntu ari kora post ko ndiko ndaraba abantu bariko baraposta no mapicha so umuntu wavuga uti ndashobora kumara iminsi ngana nonse n'ibihumbi 5 sivyo washobora gufata ati je ko mpisemwo kugira ino post iyi message ni message mbiye abantu bariko baragira ama post sivyo nitugire vya bindi vyacu vya hypocrisy byo guposta amakava cyangwa byo kugira amantu zenga ikintu tutumvirije impamvu ibintu ndabikoze nuko nanjye vyigeze kumbako nigeze gupartager kava y'umuntu yari show y'umuntu hamiyo show nari nzi yuko nzoyijamwe Messi nayigiyemwe kandi sinayigiyemwe ngo nuko atamwana nari mfise cyangwa ngo nuko ngo nari mbuza amahera yo kuyijamwe nuwa mutima y'wacu wo kwereka umuntu ati wewe na turi kumwe kandi mutari kumwe so ibintu rero by'uburyarya tumere nk'ababihagaritse gatoya kuri buno buzima bw'uno mudada namba réellement ufise umutima wo kugira partage ufise umutima wo kwiyumvira kuri uwo mudada sivyo kora partage hari ico wakoze vraiment ngaho bugize neza peu importe ko inoti yo bingana kose ari igihumbi shira ko tubaye abantu igihumbi dutanze igihumbi n'umiliyoni c'est quelque chose tubaye abantu ibihumbi 10 dutanze igihumbi ni miliyoni 10 naho c'est quelque chose so tugira umutima wo gutanga turokore a life y'uno mudada you have to think and act ukibona ino video ndagusavye wiyumvire wongere ukore no partage gusi picha ngo bakubone yuko nawe wagize partage ipicha upartage ipicha hari ico wakoze ndavuze gushika naho nibinyanya bigira mumfashe gukora partage y'ino video ishobore gushikira abantu hewe ngoya kwanza we gicha ukuna kate hakuna vya kukate ngo man uko kuma numva ibinyanya ndavuze sana umviriza kora partage ino video ayigera hose on s'enfout sivyo jewe na invite 2020 na dujizeko sivyo nawe ashaka kuba ufise 50 cyangwa ufise dolari aro na makonti sinabanya ko na makonti ya dollar ni muri CRDB bank ashaka kuba ino hanze barashitse ko site man ibintu birabaho ko numva imitsima ni ihaye ba ona sasa tia eko dolari hapo afu ebana msubscribe kwa hiyo nani yangu tundobe na baomba tujue actuality ndabapa sana kwa wingi msubscribe hata unipe na mimi mchango ya ikiwezekana mbona maisha yatujue hata sasa hapa tunaweza kuona kisanga unaona kwa tamenyi vyisi man ndio hivyo umuntu namenye vyisi so dushiremo inguvu ejo higa ejo tubone batubwira ati tubona ya mapost nyene ya mapost sa yujya mudada utereyanga wewe nchanda kureka ugenda kuyatanga nambo yafise vrem sai niko na 1000 bali njoo sawa kuyaba kuone kama unapanda 1000 bali salamu alaykum wa islam wa kristo mare mana bane namwe ni vrema yo mudada kwenu uramuzi ntani wonzi ntani byo ndabametse kwa tundegera ipande tena yo ndege ndo ni kwa nayo na ibeba sai kwa masango jira yitwa mazi wewe naona itangaza so utaretanga ndazipana tana hivi so murabona yuko abambere ni 1000 bar tubaye abantu ni 1000 bar na Barundi tuko milioni ngapi tuko milioni mingi bagira ko nazarikiwa so igihumbi tubaye abantu igihumbi n'umiliyoni ahari abantu bafise umutima nk'uwa Remi ni Remi 1 ayo bari kuya nani birimo ni Remi 1 ni igihumbi ubu nyene ncanda nuko ningekuwa tena mbo yako kashi yangu hakuna mengo machanda yatwara kwa masango ni kama kawaida chasubira kandi hagiye pfuna hamwe narungikira rya ya mbere tatiye ko 1000 bar ku nimero ya masango mboni simu yu ni pare akora hagiye kuri nuzenye so mu budufashe kugira share na partage ko dukeneye abantu bafise imitima nk'iya Remi benshi barashobora kuboneka a partir y'ino video ya Simbizi mukore subscribe mugume muronka ayandi ma updates respect ndabakunda sana ni 79
21 58 50 saya letero no munsi 20,000 masengo ani na inyengen masengo ani masengo ani